Utunyarutse sha ni baby shower tugende kare kana abonye ama baby shower y'abarundi bavuga ngo bitangura 18h ugasanga kashareka bashitseyo 21h none twamanza tukama tuko turarindirisha abarundi bama baterebera mu je ndakunda gushika à l'heure niba fizo ngorane komsa ntaye karishanda gusavye ndarusha okay reka tugenda komsa nucu ushikayo uvyimvye ushavuye ya quand même il faut pas quoi tuvangira non plus imuna kubwiye 15h il faut gushika 15h basi 15 minutes académique ariko niba tebarka 17h franchement oya reka tugenda ahubwo urindira nabonye propria gutelefone kabiri canke gatatu n'amaho ya telefone yego nazibonye zijya pere mugabo je vais le rappeler ayo problème yabaye ingoraniye oya nta problème gusa ndamuhamagara ku mugoroba ni amahera yiwe ntari bwamukwiritse ye mana le 10 turi le 10 uko utaratanga amahera yo none gauri c'est problème nta problème nuko ntarayakwitse ndaza kumuhamagara c'est pas la fin du monde iyi weekend twagiye muri restaurant sivyo none ntiwaryohewe sinagutwaye hamukunda sindaheze haciye iminsi 3 umwana umuguriye tablette ariko warabonye ingene yaryohewe none ushaka yaryohewe amafoto babakoze n'ibiro tuve mu nzu ushaka aryohewe twe tuve mu nzu none hayize imyaka ingahe ndayirira donc wamubwira kunyene donc hari igihe muha le 10 le 20 le 3 bivana no kuvyimvira none umuntu mwavuganye yuko ifopa kurenza le 5 ingorane ihagaze he je no utahura ufise wagize ingorane particulier muka twe twagiye muri resto ayo mahera mari kuyakoresha vraiment tukabanza tukariha inzu y'abandi iyo tablette tukazoyiriha après atari ubunye kame yorosha mu mutwe rega wengene winkita uzo wavusaza hataragera Alexis hamwe na Alexandre baramfitiye amahera bavanda bakontakta barayamba kura grave Alexis yagize anniversaire y'umugore we niho gukopesha amahera c'est ça donc uprefera gutanga amahera ya anniversaire y'undi muntu uri kubanza kuriha afise ikintu kirije yari anniversaire y'umugore we urabizi nawe nyene ndazi ko ari kubaza turi kumwe nuko atabibajije jewe naravyumvise donc uprefera gutanga amahera uruzi ko ivya anniversaire utarariha inzu tubamo egeje ubu nabonye ko turi mwibarabara barega bashobora twirukana kandi zone do urazi yuko wamugira ibi projection bibi ucugume ubona ibintu vyagenze nabi no ça va bien aller comment le 10 utarariha inzu none ni baby shower tugira tujemo amahera washize iruhande ugiruze kuyatanga uriyo kutonza gutanga kuri hinzo none umubebe ko atarindira reka tubahiye erega usanga afite abavyeyi biteguye uri byo wewe ibi tukore no gusiga umwiza gusa tutahe tugende dutanga ayo mahera ariko mana no kuri jewe sinzi ngene bizogera reka tugende shawe ugira utanga gushavura tutaragira ahubwo nsiga kuko je yugurubanza ntago nshaka kujamwe nshavuye je maze mejeje kumenya ko safe imisi 10 ayo mahera uhu afise ushaka kuyamuha tukabanza kureka kuzwanza no kuryoherwa ariko urazi stress deja mba mfise none unyongereye ki yindi rindira je iki kibazo dakikemura watkumaze imisi hari amajoro uba rudasinziriye ko ufise ingorane y'amahera abijya n'ibisiporo byinshi banagize mu mugongo ubumeze ukuntu reka tugende si wari kuravuga ngo ntiducegwe reka usanga n'aba barundi nako ndacira imanza bacegwa kubera ivyo nsiga ahubwo jewe nigirisha mba bose afise abagore nkawe erega ahubwo Imana imfashe kabisa imbaraga zo sinavyumva sinabitahura franchement iyo bimbwira kare kide kintu naguze la fois passée cyari secondaire reka ndabaho bwa Alexandre ko yoba yaragarutse ndamuhamagare ngama ntarara yaranuse none muri aka kanya nta mera ufise ubibaza ko Alexandre yafise gute sinzi ngenzo kugenza ndakurahiye reka rero tugende canke uve mu muduga ndagiye wana hagarika ahubwo je nigira
mwaramutse abandi nabo mwiriwe nizere ko meze neza umerere hose kaza muri babo. Oh my god. Mukuri ofete tugize agakino ndazi yuko ariyo benshi baza kwibonamwo binyibukije tukiri Burundi hari gihe twari mu bihe bigoye cyane muri Canada byaradushikiye ntuvuge mu wundi ariko mvuga turi mu Burundi bene data urumva bimwe umugani wa Bibiliya ngo muri Eloi ramasa bashitani ngo data omebejeje niki ibihe by'ubukene asha cyane biratomoye canzana nta umunsi umwe nzanye pizza Yadimi ashabatse kuyinta mu maso yarambabaje pizza yarambabaje ko naimaze ibisi ndiko ndajenje ati ejo nzogura imboga nzogira guto gacha de barakana pizza yadimi ejo ntazi biharage nyene nzobije nkibaze ntuye umuntu je sinzi ivyakozwe iyo pizza yarambihiye kandi inabishe vraiment kibabaje yari bisha umutima wawe wasinzikaye urumva tugarutse mu vy'amatamperama kenshi muri gestion y'amahera hari gihe usanga amatamperama nayo akora ibara par exemple nk'abantu babasanga canke n'abaflegmatique n'abantu bagira umutima novuga baragira compassion baragira imbabazi urumva impuhwe c'est bon baragira impuhwe facilement iyo bumvise umuntu afise ikibazo bihutira kuraba ikintu bomufasha bihutira ngo mbega no kuri iki ngo mbega no kuri iki nico gituma nagomba kubabwira kuvyerekeranye n'ivy'amahera ni vyiza rimwe na rimwe kuvugana n'uwo mwubakanye kuko hari gihe nk'ubu ndazi yuko ari ibintu vyakunze kunshikira kenshi ntaratangura ngo nicare ngo menye ugasanga ikintu cose kuko mwibuke yuko abasange bameze nk'abakizimyamoto ahabonye umuriro kandi kujera ama priorite usanga wewe biramugora priorite nikizuka muri ako kanya ni ingorane iza yibagiza ingorane nico gituma rero kenshi ari iyo yavuye mu nzu yumva yuko iwiwe vyose bimeze neza na cyane abantu bubatse nabo usanga bahakomerekera ariko rero no gutahura yuko iyo ari karakora gutyo ce n'est pas contre toi ntabikora kugira gushavuze kandi naho bikora kenshi ntabikora kubera yibaza yuko ariko asesagura kugira asesagure hari n'igice tugita impemu y'urugi kandi ari un problème de caractère au fond umuntu ndatahura yuko nivyo bigomba afise ni vyiza envers les personnes ariko suko watanze amahera suko wabaye disponible suko watanze ikiniki cyangwa suko wama uri kurazimya umuriro ahubwo usanga ukura na watsa rero kenshi umuntu yibakanye nk'umuntu akunda gutanga adapanze c'est en général abasanga birashobora gukomeretsa muga ikindi naco nuko aba melancholique de l'autre côté nabo nabantu bari égocentrique sabantu bari égoïste gusa ngo buma bikunda nuko baraba ibintu bijanye n'ingene bo babibona bisigura yuko abanza gukemura ibibazo rero imbere yuko akemura ivy'abandi abanza gukemura ivyiwe rero nico gituma usanga umenga ntiyimvira abandi so kubanka ariko nuko usanga yarameze rero narize gutahura Olivier no kwiga gutanga nuko n'ishuri ujamwe uri mu melancholique uriga kumenya amabesoin y'abana en fait wikura ko kuguma wiraba uraba ati tiens c'est vrai n'abandi bashaka ko bikeneye ikigira kabiri gatahura yuko amahera si sa yawe nayimana rero ni vyiza ko twiga kumenya ko turi les gestionnaires de Dieu nukuri birashobora gushuka sanga Imana irakugumbiriye kugobereye pito ngo ufashe umuntu kandi kenshi usanga ari nk'umu melancholique nkuko rero ushobora gufasha nk'umusanga reka kuyatanga ntibisigura yuko urukura mugirire cyane ivyo ni ibintu bikunze gushikana cyane nko mu maeglise hari abantu baza ugasanga barashusha ibigumbagumba sivyo barazi corde sensible bakora ko umusanga hari gacha yemera n'imodoka yiwe telefone yiwe ibintu akaba arabisize ngaho ariko nagomba kubabwira iyo wumva ibigumbagumba vyaduze bene data faturindire nk'umunsi umwe nimba bukeye wumva ca kintu kigikomeye kuko hari gihe kenshi umenga bimeze nk'inzoga ugasa nk'ukora nk'umuntu yaborewe rindira zikuveko rero sivyo rindira imbere yuko ugira ayo madecision ubanza ufata kanya mu nyuma uzofate decision iri sense iri mu ubwenge ntiwonone ibintu hama nk'ikintu Natali yaravuze bene data turaba gestionnaire turabantu ivyo dufise sigwacu ni ivy'Imana saba Imana ubwenge uti Imana
ninde muri uyu mwanya akeneye by'ukuri ko arigenda mufashe kuko mu bwami bw'Imana Imana ifise abakozi benshi hari igihe ujya muntu ugomba gufasha atari we w'Imana yageneye kandi hari igihe ujya muntu wihutira usanga hari ikintu Imana yagomba kumwigisha ni vyiza kuba sensible no kurindira kumva ikikubwira kuko kenshi urumusanga ucushaka kuba Imana z'abandi ego cyane nukuri c'est normal hamuri umumeranku리 wamushaka gutora inyishu z'abandi navyo si bibi mugabo ni vyiza kumenya umwanya wabyo rero kenshi birashobora gutuma kenshi urumusanga abo wahaye benshi kugira unavyigemo usanga nta muntu agufashije nta muntu ntaho tu kuko aho wabivye ni hari hazima sivyo ugaca usanga peut-être n'ivyo uri kurimvira sivyo vyo icimana kwimvira ko nico rero nk'umuntu yoba ari kumwe n'umusanga ataratahura vyo kukumatanga hariho ibyizigiro mu Mana uko biri kose ubuzima bwawe ntibuhagaze kuco ufise nico ukora bihagaze ku Imana kubwiye nibyo urashobora kufisa umusanga atarabohoka agitanga kisesagura ataca kubwiye ariko nibisigura ko Imana yo mwijuru idafise ubushobozi bwo kukurera bwo kukubeshaho bwo kugufasha bwo kurimita urugi nkuko twa tuvyibaza hama umuntu akaba patient jewe no kuri narize kumukurako ivyo byo kwimvira abantu ndazi ko kenshi ko turaterera abantu 90% ni waribaza abanza kuvyumvira suko ndabanka kandi abantu bose aterera n'abantu dukunda tuba dufise ku mutima ariko ni spontané chez lui bisigura yuko kenshi yadahari nsigaye narize kuza ndabirondera navuga nti tiens twibuke naka dukore gutyo uvyimvira gute ugasanga nishura umumeranku리 kajamo cyane hama rero abagomba kumva byinshi muri ibi twarabitanze muri chaîne yacu ya YouTube yitwa Abaho podcast hama nagomba kurangiza ndababwira mwige kuvugana nimba mwubakanye nimba ari ikintu kigoye nimba ari umugore akunda gufata cyangwa umugabo akunda gufata wige kurekura rimwe na rimwe nimba ari umugabo akunda gutanga akunda kurekura nimba ari umugore akunda kurekura wige rimwe na rimwe kwihotena no kumviriza uwo mwubakanye iyo mubikoreye hamwe niyo mwihenze ntimutana ko umwikomo cyane nivyo birafasha cyane Imana ibahezagire rero abari Dubai abari Bamako abari Tajikistan hari Tajikistan ico kirimi ico gihugu ndagisubiyemo n'ururimi Norway hari abo abadukurikira bice mwisanganiro muri TV Bujumbura Gitega abari Kigarara abari Butare abari muri Australia Benin nukuri Imana ibahezagire nimba ari igihugu twibagiye murashobora kutwandikira mutwibutse mwese turabatasha abari Edmonton abari Calgary abari Vancouver abari Quebec City Imana ibahezagire murakoze cyane